uracaryibuka kurivuga ndamubwira Ahmed jewe kabisa siryo nindagutesharja ari ryajwe nyene gigitwa siryo nindagutesharja Sisi jewe naragukunda igihe twakinana muri rukundo yani igihe cyose twakorana kuko wari umwana mwiza ndabisubiyemwo Sisi naragukunda cyane igihe cyose twakorana kubera ko wari umwana mwiza ubivuge muri kijya muri yani muri iryo jwi nyene gigitwa ariko man stand by rolling camera action uri kuranyumviriza ndiko nakumviriza ushaka ntongoza umugore wawe yego ni mama ukuri kwa Mungu Sisi jewe naragukunda urabona kuva tukiri muri Rukundo TV naragukunda emwe byadanye naragukunda na ese twenze mana we nibura umumarayika kazi Happy River narigeze kuja kumusaba ubufasha gikora mu mpano video ndamubwira ati River nshaka umfashe filime nkore filime arambwira ati peti we nta filime uzopfa ukoze mu gihugu cy'u Burundi niba ushaka gukora filime mu gihugu cy'u Burundi gerageza uburyo bwose ugenda ugurusha kajya gaparasera mu bamwo ahasigaye uze gukora filime mu Burundi ariko ico gihe Imana yaracanye nyene ndanyagaza ndonka ubusisamira uhumba amajana 6 ca nkora filime bitwe nyuma y'ubuzi kujya manager twese kuramuka ari ubuntu bw'Imana nyana amazina yanjye banyita Daniela Kozi nyine nkaba nkunda Imana cyane nyine zagora mu mukunda Imana cyane ndi kumwe na Ciza ni sawa nego twenga mani kubera iki uvuze ngo witwa Daniela Kozi rero Kozi uyu niwe Daniela ama nawe Kozi Daniela Kozi Daniela nkora gospel mfise n'indirimbo yitwa Save the Dates nyene uri kuvugira uyu Cynthia Days Suizibe okay kuvugira Cynthia Days yavuze Cynthia Gay nitubirana ne uri kuvuga okay hama amazina yanje ni twiza ni amazina yanje ni Ciza Pascal ego hama nongeye kubaramutsa cyane amahoro y'Imana bane nabo haleluya amen kabisa Ciza meze neza amen akugwa yasimeze neza mani nasomye umudemo cyangwa umuntu wa bro Pascal gashamishingura ya nuko nyine ingaruka oya ni malaria bro ni malaria ariko vyo bana vy'umudemo ko mbona umenga indani imbere hariyo utunogo tubiri twamenyo yo be n'umuntu atabimenyereye acara mudoma nyene ivyo bibaho cyane ha Ciza umeze neza no yandameze boma reka ntuwandure aho usanga ari sida yandukirana uko yikoze ako Ciza umuntu yari bifu yari iki reka n'amabanga naciye nihana Ciza sasa rero jewe wari kibazo cy'amatsiko nani mfise cyane pe ndakeneye umbwire exactly ni kubera iki muni akivuka bakunda kuvuga ati ngo uwo n'umwana wa Ciza kandi barasa na Ciza warigeze kujya umugore wanje Stone uyu ni mushikanje ndamwubaha 100%. Nibuze ikintu nubaha ndamwubaha 100% sinokubahuka kuryamana na Sisi. Umva ico kintu ico. Umva ndamwubaha guhera kurya mbere gushika kurya nyuma kandi nawe arabizi. Rero kuvuga ngo no ryamana n'uyu pe sha. Sasa kuko babivugira kuri social media numa munashaka nyene mbaza ico kibazo yani wana usemeti ngo swali ya kiuzushi. Sawa impamvu babaje ico kibazo ariko Stone ayo maso urabona ari matariko. Ariko munabire aya maso ya Stone bashigira ku maso amaso ya vraiment sima cyane ndabizi ko atari kurangiza atanukiyemwe tu ariko manyira sinigitutse ngo jewe arakubaje ngo jewe komeza akazi rero omiriza asubiye mu ngo jewe si wewe oho nunde gutumomora shamuntu so Ciza tumenyereye abantu benshi twakorana kuva kera muri Rukundo TV kwanza twavanye reka mvuge muri Rukundo TV reka mvuge muri Rukundo TV kuko uko twatanguye muri Burundi TV kwa kuko Yesu ko twagumye sivyo muri Rukundo TV hajemwe abandi tumenyereye Sami afise channel yiwe kandi Sami
navuga ko ari hit sivyo be meme n'akanyana afise chano yiwe arakora kandi biri hit so rero Ciza ego arakora sivyo arakora ndakora bukebuke muga kubera iki bukebuke ntabwo biri hit cyane nk'ivy'abandi sinzi wayi ya icambere na mbere je Ciza ku rubuga sindiko ndaboneka cane bivanye n'ubuzi bwa misi yose nkora ko je fisa ubuzi bwinshi ego ndakora filime mugabo filime ntiyontunga ndafite ibintu by'amatafari nkaba noroye ibintu by'amafi nsanzwe ndumurimyi so rero hari igihe ushobora gusanga ndi mu bindi bikorwa Okay, Sami nawe ashobora kuba akora ibintu nk'ivyo nyakana kayo ariko wewe ntabwo abikora ahubwo akora invest afata amafaranga akayashira muri nuze muri ivyo bintu kandi amafaranga akura muri bijyano vy'amafilm ni gute wowe yani bisa nkaho umengo uburimyi ashoboreza umwanya munini ya sana kuruta film kandi mbona abandi ariho bamwe biha hari jambo papa yambariye aryo ngirako kuko ndubaha abavyeyi cyane ndibuka ndi mu kinama papa arambarira ati mwana wanje nubwo uri muri ico gisagara burya aye ntiwibagira aho wavuye ati muri famille zacu dukunda uburimyi cyane rero niba ushaka umugisha uronderere mu isuka ega ivyo bintu byawo bikore ariko umugabo akinisha isuka rero kubw'ivyo ngerageza gusatira kuko deja nk'ubu umvuze ngo niruke muri filime cyane nk'ubu ndiko ndafyatuza kandi abantu bafyatura kenshi barakunda kutumwa ushobora gushira nk'abakozi 4-5 kubera utama kuri tere kwatusanga bariko barakomwa amafaranga rero ibintu by'amatafari bica bisaba yuko wewe ugumana nabo yane bariko barakora babaza ati boss ahavaza kugira ngo ibikorwa bigende neza nkuno munsi niriwe muri shuti nabo biriwe ku kivi ariko bica bisaba yuko kuko Jesse ndara mwisite ndara mwishamba so ndara mwishamba ndaririye izofi ndi kumwe n'abakozi turi kumwe nabo rero babaza ati ahavata rero ntibashobora kunyonona uzo mucamake wowe warahinduye yani akazi kawe professional warayihinduye mucamake ubunya kujya kunohereza wenda film umwanya munini ya ubindi ukabereza umwanya mutoya ubunya warabihinduriye film usigaye umwanya mutoya nyene ibindi ubibereza umwanya munini ego no kwabonye ko film atakintu kirimwo ushobora kuvuga ati ikintu je vraiment nibinta hasi reka ndabireke mbandanye vy'amatafari wabonye ko film iri hasi cyane ya matafari amatafari mu mezi 3 nakoze neza ndashobora kuronka miliyoni 4 miliyoni 5 bivanye n'umutahe ninjiranye mu kwezi kumwe urashobora gukora ifuru ugashobora gusanga mu kwezi kumwe ukoze ifuru wayisize ko nk'ibihumbi 100 cyangwa 50 by'amatafari amafaranga ariyo mani ariyo ariko YouTube yuwanje cyambere na mbere murazi bisanga nagumye ngira kugira ngo ni ngorane kabisa pole sana okay Rukundo TV irahagaze Rukundo TV iravuyeho imeyo ngaho onya tufate nka Mr Sami right Mr Sami amaze gukora hafi nk'amafilme agera kuri 5 urumva amafilme agera kuri 5 yo kuri channel yiwe no kuri Mahoro Artist aho hose system agiye akora nyana amafilme ayo yose reka izo kuri Mahoro Artist ndazirengagize reka shige kuri Mr Sami kuri zo filme 5 zose nta yindi na filme nimwe wigeze usuya kandi kugaragaramwe mbega nimba Rukundo TV yarasambutse nagwa Rukundo gwace rusambuka muri mwebwe canke ni kubera ko ufatirwa cyane ntabwo nahagarikije ngo Rukundo ngo gwaratitutse gwa Jena Sami kuko mu byo ndiko ndakora harimo n'imitahe ya Sami nawe kuko na Samarika rafyatuza ndiko ndagerageza kubikurikirana nkurikirana ivyo wanje n'ibya Sami hama ivyo ninabirangiye mwereje umwanya munini ya Sami wo gukora filme wowe ucugira mutoya kugira ngo ukomeze kwiruka muri ivyo bintu ego basi ni cha kintu uvuga ati jewe iki ni kintu maze gukura mu matafari nko wavuze ati amatafari mu mezi 3 canke kuko Sami yapostinze Spatio avuga ati ngo yani nkora cyane yaguze umuduga wa Spatio okay nawo ro nyuma yawo kandi byo reka dushingire inyuma ivyo yabikoze nyuma y'Urukundo TV gusambuka ko bizino filme muzi umusaraba zikiniki nyine nk'ivyo zageze zikundwa cyane wenda bikamwinjiriza so inyuma yo kuba Rukundo TV yarasambutse Sami ngo yamaze kugura umuduga Spatio atari wawo ndi yaguze ubwa mbere bakatanga kuvuga ngo ngwere ni gari ngwina zidiwa na moto ubunya ni Spatio kandi gikomeye neza so we nawo ni kiki rumaze kunguka rero nyuma yo kuvuga ati filme kandi shire hasi nkore bino bintu by'amatafari canke yego icambere inyuma y'ivyo uri kuravuga muri filme je narakuye y'inzu man
narakoye inzu y'ivyumba 3 na saro amatafari ahiye iyo sinto. Icya kabiri ndafise amatongo rero naragerageje kwimbisha ikinogo. Okay, vya bikuye mu muri mafilme. filme Muri filime hari amahera mwemwe nagendo. Ikibazo kirahanya kwanza sorry gato wasije. Urumva ko ari ibintu vyinshi wakuye itongo ugakora yani kubaka inzu y'ivyumba 3 kandi y'amatafari mabisi. Ubu rero ahiye. Sasa rero kuvaho wahagarikiye filme nuyikore cyane. Ugataha gukora ivyo bindi bintu. Nibiye rero bintu umaze kwinjiza kugira ngo twumve ko twobigereranya na bya bintu waronse uri muri filme. Mbo ikintu cya mbere ubu uyu mwaka ubu nyene turiko turavugana ndiko ndadoza ifuru. Rero sindamenya ikintu nzokurayo uko kingana ariko gusa kimwe abakozi bari ku kivi. Umaze igihe utari kurakora yani ivyo bintu kubera ko nimba ari furu kuraduza mu mvura itafari ntidukora. Basi mu yindi myaka ciza si ibintu utanguye ubunye ibintu vy'amatafari bitanguye kuva kera je numva ciza. N'amafaranga yo kumenyekanisha avuye mu itafari man. Filime nyinshi nazikora abafaranga avuye mu itafari niyo nakura hanyuma nkazana muri iyo projet. Ariko kugira ciza amenyekane ntiyamenyekanye ko bwo yamenyekanye kuva muri Burundi TV muri Rukundo TV novuga ko ari vyatumye ciza amenyekana cyane. Ubundi ukora ubwawe sinibaza ko arovuga ngo singaye ko ashiramwe fanatisme cyangwa biva no kungene mwigeze kuba abakolege ahubwo ikibazo reka tukibaze ku kuntu urumva. Reka ndakubwire icya mbere na mbere kugira ngo Samarinda ndondera naye nakoze filime bitwa inyuma y'ubuzima hari ubundi ubuzima. Iyo filime kera hari umuntu nigeze kuja gusa passport siwo sondi no kuringira ndamuvuge ko bya filime bica ndabiheba Riva Happy Riva. Narigeze kuja kumusaba ubufasha gikora mu mpano video ndamubwira ati Riva nshaka umfashe filime nkore filime. Arambwira ati Peti we nta filime uzopfa ukoze mu gihugu cy'u Burundi. Niba ushaka gukora filime mu gihugu cy'u Burundi gerageza uburyo bwose ugenda ugurisha kajya gaparasera mu bamwo ahasigaye uze gukora filime mu Burundi. Ariko ico gihe Imana yaracanye nyene ndanyagaza ndonka ubusisamira uhumba 600 cankora filime bitwe nyuma y'ubuzima hari ubuzima. Hari mu mademi mu bihumbi 2008 uko 2008 600 yani ngo 600 akidi yani zaidi ya milioni 6 hizi siku. Rero ico gihe umujama yarase kunkorera Riva yase kunkorera mu nyuma duhurira kwa Abeli afise urubanza ansaba ngo nze dukorane nawe. Narase namubwiye ati nta mwanya mfise arambwira ati nugufashanya mu Burundi cinamuhaye Mabru cameraman ndamubwira ati nimuvugane Mabru ndamubwira ati yambwiye ukuntu rero ko yarenze ambwira ko ata filime nzopfa nkoze mu gihugu cy'u Burundi kandi ubu naho nanje nkaba narayikoze aje kundondera kubera iki naciye mu zindi nzira yabonye ico nakoze. Rero kubw'ivyo umucira amafaranga fadika ndamwereke ko nanje umwihoreko sinihoe man. It's like revenge. Sasa ninambia kama siwezi pata faranga za kunani. Okay, tukiri ngaho nyene rero. Ubushatse gusobanura rero ni twebwe twese wenda tubushobora kuba twarafatiriwe ugasanga nyene kugira ngo dukore filime byaratugoye. Ushatse kuca uvuga rero yuko na twebwe babantu badusuzugura. Tugomba guca tuza turabaca amazi kubera ko batuye baduca intege. Buyeje mwanshigi yani burya umuntu. Umva ntiyanciye intege ahubwo yampaye intege. Urazi impamvu yampaye intege? Navuze ati uno muntu kandi nzambwira ino jambo ahubwo ngira nkore abone neza yuko yihenze nzokora filime ndetse nzomenyekana. Umaze kumenyekana rero ucugenda kumwihorako kandi agira ni yampa amahere nari kuja gukina man. Ndakwibuze yuko wowe ukoresha yani uranaririmba. Egunde yani ukorera n'Imana. Ariko gukorana n'Imana biratandukanye Stone. Imagine umuntu arakubwiye ngo nta filime uzopfa ukoze mu gihugu cy'u Burundi. Urumva ntacu uzovamwo. Uno munsi urakivuyemo. Acagaruka gukurondera kuko wakivuyemo. Urumva ahubwo yo akaba wari guca ugenda gukora byari guca bimutera n'akamara amazi y'akamara mara biba ugenda kubika ikintu kimwe cyiza waruzi yuko iyo umuntu agukoreye ikibi ntabwo ari kumuvugira ahubwo je yani uva ni social media urabona ni social media kandi social media ikurikiranwa n'abantu benshi kandi ibintu nk'ivyo kandi ari abantu benshi babigirako cyane yosi babigirako wari bisigura ati rero je mbona nizeza yuko iyo umuntu agukoreye ikibi ahubwo cyo umukubita ivyiza nk'igihumbi kugira ngo yisene yumve oya nuko je nibwira Okay reka iyo bane tuyive mu kukubera hari ijambo muri Bibiliya nuko ntazaho ryanditse n'umuntu yaponze abari bagiye igihe inzara yari yateye muri Bibiliya biranditse nimba ari sinibuka aho hariho nimba ari ku bwami bwa Dawidi nimba ari hehe inzara yateye imaze gutera araponda abantu babwira ati ntange zizoboneka
baca aramubwira ati abo ko bivuze uko zizoboneka no kuzirya ntuzozirya urumva ntavyo yari yaruhutse ahwere ni muri anuze Yande. ni nkuru iri mu bami hari mu bami kwera ni nkuru iri mu bami urumva rero ntavyo yariye rero n'abandi ntavyo bazorya uratsinze rero uratsinze so okay. Oh come on ngo nyaruka mw'ico gihe nani Riva amaze kubwira uko onye vyaraguciye intege bica biguha gukora cane warakoze cane Ciza aramenyekana na Riva novuga ko yamenyekanye urabona ko mw'ico gihe ninde yamenyekanye gusumba uwundi no comment ego ahubwo yani nyuma yuko wowe umaze gukora cane kubera ko Riva yari amaze kukubwira amajambo avuga ati ngo we nta film uzokwigira gukora mu Burundi none si wumva yuko bijya yavuze ari ivyo urumva kubera ko inyuma yo gukora cane kwawe rero ubundi uvuze yani mu gihe watangiye kuvuga ivyo vyari bavuze ati nubundi ngo ngiye kuzoheba filme yani vuba ni gute no n'ibintu vyagutse abantu baragutiye intege ku buryo uba ati I just have to do this ibintu ngomba kubikora umaze kubikora ukabironka amadero ngo ushaka kubitererana ni kubera umva mfite ibikorwa byinshi ndiko ndakora manje icambere ndumuvuga butumwa sivyo ica kabiri nsanzwe ndumurimyi ica gatatu ndumuririmbyi ica kane ndumukinyi wa film mfite ingabire nyinshi muri je rezo ngabire nyinshi yegwe bazimwe ukomeza izindi filime nzokora mugabo ico ngomba gukomezamwo cane nukuririmba sawa Ciza twaramubonye mu nori nindi akina nk'umuntu uze nk'umutwa warigeze kubana n'abatwa kumengo bijya kuboro bivuze exactly nk'umutwa ni ingabire yanje man jewe ingabire yanje siyo ndinda gushakisha sindinda gutesharja nk'abandi wakije kamera gusa wakije kamera ukambwira ati kina umwijwi rimeze uku birizana to intore nindi rya BMT niba BMT baza kukurikirita yani byasabye iki kugira ngo jise ubashe kwinjira muri intore ninde ko intore ninde ijya ni brain ijya ni nuzeye izindi yo nukuri ntabwo ari kuyipromotinga gusa exactly ukuri kurazwi ubu ijya intore ninde yani ni intwitsi mu ncamake okay nka Ciza kuba wari wamaze igihe kirekire utaboneka mu mafilm umaze kubona baje gukurondera muri intore ninde uwo wavyakiriye gute ikintu cya mbere na mbere coco navyakiriye neza kuko icya mbere na mbere Amede n'umuntu wanje Amede twavanye kure man twavanye kure ndibuka yuko Amede ari we yahora ampa sponsor ndiko ndakina filme zanje niyo filme yamenyekanishije yarampaye sponsor ndibuka ko yampaye inoti 10,000 ubwo body va yaguciye yani yaretse kugufasha ibiyinya Amede ni waciye Amede yaramfashije ubwo ari muri bamwe batanguje urugendo rwa yego Amede yaraje bazanana na Sami bazananye na Sami vraiment barampa impunga yo kuntu ndiko ndakora maze kuba ndiko ndakora ndetse Amede arampa support vraiment Imana imuhezagire rero yarandonde yarambaza ati mbega Ciza mbega ko numvise uzi kuvuga amajwi menshi ryajwi uracaryibuka kurivuga ndamubwira Amede jewe kabisa siryo ninda gutesharja ryajwi nyene gigitwa siryo ninda gutesharja sisi jewe naragukunda igihe twakinana muri rukundo yani igihe cyose twakorana kuko wari umwana myiza ndabisubiyemwo sisi naragukunda cyane igihe cyose twakorana kubera ko wari umwana myiza ubivuge muri kijya muri yani muri iryo jwi nyene gigitwa ariko man stand by rolling camera action uri kuranyumviriza ndiko lakumviriza ushaka ntongoza umugore wawe yego ni mama ukuri kwa Mungu sisi jewe naragukunda urabona kuva tukiri muri Rukundo TV naragukunda emwe byadanye naragukunda na ese twenze mana we nibura umumarayika kazi by the way Ciza wewe uri mu bamwe mu legend bo yani bakora filme mu Burundi sije so maze ushya muri intore nindi narabonye mu Yukadora Veni bari kado watisi ujya mu kado okay oya Alvera wewe ndetse uvuga ko yari mushasha ko yaramaze gukora ama hit menshi by the way yani bajya uya mu kado ibiki mu kwitwara kuri scene
yani bari kandi abantu nyabaki ivyo bibazo uzogende kubibariza mani ivyo nyana kiboro cy'amatiku kirimwo ubona nubwo ndi kandi umuntu nk'uyo ari ukuntu uvuga ati okay yani kujya kuntu waginda ukorana n'abantu kanaka yani ibintu nk'ivyo onya ugavuga ati bano bantu bararusha pe abantu nabo site baratahura vuba aba nabo script zirabacaruka cyane yani ivyo yani je nibaza ko ari bisanzwe cyane yakadarakina neza mani okay of course mu actrice mwizi arakina neza kandi no kuri stage ntavuruga oya vraiment ntavuruga kabisa yego bimwagurira n'amasoko arakina neza kandi ntavurugana ikintu umubwiye kugikora ni kwagikora peti yangu ushaki Ciza okay Ciza nibaza akina umuntu mu nzira zose amugiye comedy amugiye film aziri serie byose arajaniranya tivyo dufatiye kuri comedy dufise aba comedy benshi ninde mukinyi wa comedy uvuga ati jayo umuntu vraiment aranduta jayo Ciza mu gihugu cy'u Burundi nawe naje ndakivuze nawe vraiment kuko impamvu uvuga ko atawe ufise amatsiko azoca ategura izo competition hama mpamagare kuko mu marushanwa urazi ko bantinya mbwira ama competition barategura mu gihugu cy'u Burundi bampamagare ntabwo bashobora n'ubundi exact turabona nk'ubunya kenshi usanga tora twibaza yuko kigingi yani manuze mutima yuko ari ba comedy dufise mu Burundi ahubwo abonya bari mu ba comedy dufise nibo bari mu ba comedy dufise mu Burundi ariko bo baronka sponsor nini ya sana buryo baca baguma baseruka yakorera mu bica bituma yuko ari bo barenze nyene bimwe byo gwego ruri hejuru so by the way gusa rero yani turegerangiza kiganiro ivyo bibo byo kuvuga ati ngo guheba filme man ivyo bireke kubera iki kuko hari abantu benshi usanga baba barakwigiye ko bamaze kumva ati ngugiye kubiheba ugasanga we ntabwo akina filme ari ibintu yafashe avuga ati je ngiye kubikora bino nk'intumbero yanje mu buzima amaze kumva rero ko nawo wari ibintu vyaguciye yani bigiye gutuma uheba film ugasanga nawo nyene bwa buzima bwiwe buce wagarira agiye nyene agiye guhindura yani numbero y'ubundi buzima bivuye no kungendera kwigiye ko gusa ndafite umuhungu ari karengera muri filme bazomubona kandi agiye gukora ibikori none umuhungu wanje w'imfura ya waramu bavuga umuhungu wanje mukuru umwana wawe ya beshi bizobatungura ko ntawo bazi wateye inda mukuru oya Ciza oya no kuri Imana numbye yuko uyunya ari undi yuko ari undi yani wavyoba waravyaye kuba kuri babandi kuri babagore 10 batandukanye abagore 10 ariko nazanye Ciza no wavyaye yani muri bajya tuzi imbere ya mama ntuzeye yego imbere y'ujya mukuru navyaye nkiri umusore man ukiri umusore yego utararongora mama ntuzeye atarabona no wera atarabona na Jesirene atarabona na Jackie Jackie wari uyu muhungu nimba ataganga yako ndivugira gusa mama wiwe ninde reka tuzomwibariza amaze kuza muri filme ya muzomwibariza beto Ciza twibiri banga basi amaze kugira abagore bangahe abagore babiri tuzijya wabyaranya amasi 16 tuzinowera tuzinundi urumva haje ubundi rero ntabwo ari umugore wanje man yari umugore wawe umuntu mutabyaranye n'umugore wawe ntiyari umugore ntimwabanye umugore wa Stone kwera mwarabyaranye mwarabana mu nzu eka none gazi ko mwe muvyumva ngo nangana ngo umuntu aba umugore w'umuntu biva no kungena abana n'umuntu nyene ubwo muvyibaza gusa kimwe nariko ndacinda ariko narenga harakantu ngira ndakuvuna rigoheje umugore wanje nemera yuko ari umugore wanje ari ukwiriye aho nahejeje ucubwirwa rero niki nimbiriyo yuko ari iwawe nakubwiye wabitahuye okay uri umuntu ubwe so Ciza reka tugushimire cyane tuvanye babirangiye tugushimire cyane yanda bashimiye cyane namwe Imana ibaho umugisha ibagirire neza Imana rujya Rwanda ndaki so famille yose kuryamana ibya twese kuramukana ibyuni ubuntu bw'Imana amazina ya Daniel Koze nkasa n'umuririmbyi wa gospel nyene ibintu nk'ivyo onya so mukore subscribe kuri Daniel Koze mukore subscribe kuri Senga Media nyene muzoba mugize neza cyane hama tabakunda cyane peace ciao